Ndabashuje mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze by'umwihariko turabahaye ikaze muri rino joro ryo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 16 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 turabahaye ikaze mwese abatwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze nga kuri no mbonesha kure yacu nayo yanya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta badafise ivumi na gatoya abakomeza kugenda aragaruka ndetse anavugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turagaruka rero zimwariko ku ngingo nkuru zikomeje kugenda ziravugwa. Turaza kwegenda turaheranga mu gihugu cacu c'u Burundi by'umwariko hakomeje kugenda aravugwa amakuru yihuta. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira nuko igihugu c'u Burundi kiba kimaze kugenda kirasinya ndetse kiranemera yuko by'umwariko bamwe mu basoda bavuye mu gihugu ca Somalia by'umwariko bagomba guhita berekeza muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo kugira ngo babashe kuba bojya kugwanayo. Intambara ikomeje kugenda irahavuza ubuhuha. Amakuru yihuta rero adafise ivumbi na gatoya akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwariko ngaha muri kino gihugu c'u Burundi hakomeje kugenda haraba ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse bibangamiye abanyagihugu nkuko bikomeje kugenda biratanga. Hari inama yaje kugenda irakorwa by'umwariko nabo ku ruhande rwa Honorable Agathon Rwasa by'umwariko abanywanyi be ndetse n'abamushyigiye n'abandi bo muri seneri bivuga ko by'umwariko iyi nama yaje kugenda iza gutobywa cyangwa se iza kugenda yamaganwa n'inzego zijejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyi nama yaje kugenda iraberanga mu gisagara cya Bujumbura by'umwariko yaje kuzamo akavuyo n'akaduruvayo gakomakomeye cyane ubwo bari bari mu nama yo kurabira hamwe by'umwariko ibikorwa byo kuzomamaza umutama wabo Honorable Agathon Rwasa waje kwambugwa umugambwe we SNL ariko akaba yaravuze yuko adateze na rimwe kuzoreka kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu aho yavuze yuko uko bizoba bimeze kose uko byogenda kose by'umwariko azakomeza kugenda by'umwariko yihanganira ibyo ahura nabyo mpaka umunsi w'amatora ugeze. Bivuga ko rero ku ruhande rwa leta y'u Burundi bagize by'umwariko ubwoba bwinshi cyane ndetse bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko General Neva yafise ubwoba bwo kuzongera guhatana n'uyu mutama usanzwe ari mu bamwe mu bakunzwe cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda biragaragara. Hari amakuru kandi yakomeza kugenda aradusumira ndetse yavuga ndetse akanagaragaza neza yuko ngaha muri kino gihugu c'u Burundi baba baranabujije indi migambwe igiye itandukanye kuba by'umwariko itari kuriwe ko yo kwakira uyu mutama Honorable Agathon Rwasa nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari amakuru yihuta kandi by'umwariko akomeje kugenda aravugwa agendanye by'umwariko nibikomeje kugenda birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibura ry'igitoro rikomeje kugenda riribonekeza nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwariko rirakomeza kugenda riragira ingaruka zikomakomeye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta by'umwariko aravuga yuko ibura ry'ibitoro ririko rirakora mu bikorwa by'ibimenyesha makuru. Abamenyesha makuru ubu ngubu bari mu ngorane zo kwiyunguruza kugira ngo baje kurondera amakuru biva ku ibura ry'ibitoro ritariko by'umwariko riratora umuti ubwo rero inkuru zitangwa zimeze by'umwariko zimeze by'umwariko kuravana kuri ico ngico mu nyuma y'uko nyine inkuru zitariko ziratangwa nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Naho ahitwa Mutaho umugabo yikekwaho rero ubwicanyi arafunzwe ni Fabrice Nigizimana w'imyaka ishika kuri 30 yarahagaritswe kuri uyu nguyu wa mbere by'umwariko kwigenekerezo yarahagaritswe kuri uyu wa mbere nyine muri uku kwezi ku mugwa mukuru wa Mutaho ni mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko yagirizwa ubwicanyi. Turarabira hamwe kandi andi makuru akomeje kugenda aravugwa cane cane mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi turibanda muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse no hirya no hino ku isi turabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye by'umwariko hirya no hino ku isi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye mwese turabahaye ikaze abatwumviriza kandi by'umwariko bari ngaha ku mugabane
bari ku mugabane wa Afrika mu bice bigiye bitandukanye, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese turabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri ino mboneshakure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo uce uronka amakuru n'ibiganiro byacu. Reka tubatangurire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Haravugwa rero by'umwihariko imvururu zikomeye cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura, mu nyuma y'uko rero by'umwihariko hari hateguwe ni inama ikomakomeye cyane, bivugwa ko by'umwihariko yari guhuriramo abanywanyi ba CNL ndetse n'umugambwe Sawanya Frodebu, cane cane by'umwihariko ko bashakaga guhuriza hamwe ibitekerezo kugira ngo bashe kureba uburyo bose bozarundomorera amajwi kuri Honorable Agathon Rwasa, bashaka kuzohereza amahirwe yo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ni mu nyuma y'uko rero mu matora aheruka kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi, uyu Mutama yaje inyuma ya General Neva waje gutsinda amatora, ndetse gushika ubu ngubu amakuru yihuta adafise ivumbi akaba avuga ko uyu mugabo yamaze kugenda nawe yiyemeza kuzotereza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Honorable Agathon Rwasa yakomeje kugenda arahigwa by'umwihariko yangwa n'ubutegetsi bwa General Neva, ndetse biza kurangira iyambuwe umugambwe wiwe uzwi nka CNL. Ariko bivuga ko by'umwihariko usibye ko warahawe izindi ndongozi, abanywanyi bawe n'ubundi bakomeza kugenda baramukunda ndetse baranamwiyumvamo, ndetse bakaba bavuga ko bashobora kuzomutora byanze bikunze. Hari amakuru kandi yakomeje kugenda aravugwa ndetse aranatangazwa ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, avuga ko by'umwihariko General Neva yaba yarakiriye amabanga avuye mu itohoza ryakozwe, abagaragaza yuko abanyagihugu basa nabo batakimukunda, ndetse bakagaragaza neza yuko bashaka uyu Honorable Agathon Rwasa. Ibi byaje gutuma General Neva rero ategeka yuko atamugambwe n'umwe urekuriye kwakira Agathon Rwasa, ndetse by'umwihariko banavuga ko adashobora kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya nuko uyu mugabo nawe yakomeje kugenda avuga yuko azemera agakomeza guharanira uburenganzira bw'abanyagihugu, ndetse akaba yarashimangiye ko agomba kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu byanze bikunze. Uyu munsi hari inama ikomakomeye cyane cyangwa se umubonano hagati y'izo mpande zombi, ariko abajejwe intwaro ngaha mu gihugu c'u Burundi harimo abajejwe umutekano cane cane abapolisi ndetse n'igisirikare bakaba baje kugenda barabatesha iyo nama, bavuga ko ari inama zitemewe ndetse zishobora kuba zoteza ibibazo zikagumura n'abaturage nk'uko byaje kugenda biratangazwa. Icyakora ku rundi ruhande by'umwihariko imigambwe igiye itandukanye cane cane nk'umugambwe Sawanya Frodebu ikomeza kugenda yamiriza, ivuga ko ikomeje kugenda irahura n'akamaramaza ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma y'uko yakomeje kugenda irahura n'akaga gakomeye cyane, mu nyuma y'uko yagiye irasenyerwa ibiro byayo n'abantu batigeze baramenyekana. Amadarapo y'uyu mugambwe akaba yaragiye yibwa mu bice bigiye bitandukanye, ndetse by'umwihariko akaba ari kimwe mu bibazo bikomeje kugenda biribonekeza, ariko nyamara bakaba bariko barasaba CNDD-FDD by'umwihariko kugerageza koroherana n'abanywanyi n'abandi banywanyi b'indi migambwe ndetse n'abatavuga rumwe n'umugambwe wabo muri rusange. Hakomeje kugenda kandi haranavugwa inama ikomeye cyane yahuje bamwe mu bayobozi bakomakomeye cyane muri CNDD-FDD na bamwe biganjemo abahoze baragwana muri CNDD-FDD, bivuga ko barabiraga hamwe ibikorwa byo kurekura General Guillaume Bunyoni cane cane muri iki gihe tegerejwe amatora. Ariko amakuru akomeje kugenda aravugwa nuko by'umwihariko hoje kugenda harasinywamo ndetse hanigwa ku byo gutegura intambara ikomeye cyane iko irabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya rero akomeza kugenda aradusumira, agaragaza ndetse akanerekana neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko izindi batayo z'abasirikare cane cane abaherutse kuva mu gihugu ca Somalia by'umwihariko bagomba kuzinjizwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo by'umwihariko babashe kujya gufatanya n'igisirikare cy'icyo gihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi kandi bikomeje kugenda biraba by'umwihariko mu gihe hamaze iminsi haraba inama zikomakomeye cyane zirazo kurabira hamwe rero uburyo nyine bashobora gushyira imbere cyangwa se by'umwihariko bashobora by'umwihariko kuzoshira ku iherezo ibigendanye by'umwihariko n'izi ngwano zikomeje kugenda ziraba ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko akomeza kugenda aragaragaza ndetse by'umwihariko anerekana neza ko by'umwihariko bimwe bikomeje kugenda biraba by'umwihariko ari gukongeza umuriro ku gihugu cy'u Burundi mu nyuma y'uko kitigezwe kirashimishwa n'ibiganiro bikomeje kugenda biraba birimo gahunda yo gusenya umuhari wa FDLR nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni ibikorwa rero bivugwa ko byamaze kugenda byemezwa yuko hagomba by'umwihariko gushyirwaho gahunda yo kongera by'umwihariko kohereza abasoda muri icyo gihugu. Icakora benshi bagiyeyo baguyeyo, abandi bakomerekerayo, abandi bafatwa mpiri. Hari ingorane zigendanye n'ibura ry'igitoro mu gihugu cy'u Burundi zimaze amezi hafashika kuri 45 zitasize by'umwihariko imyuga imwe n'imwe. Ibimenyesha amakuru rero byo mu Burundi by'umwihariko biravuga yuko by'umwihariko bigoye byagowe no kujya byiyunguruza mu kugira ngo bijye gushaka no gutahura amakuru. Umwe mu barongoye ikimenyesha amakuru by'umwihariko avuga ati byaturengereye. Ubwa mbere ati twariyungunganyaga twarashobora n'ubundi gufata itagisi cyangwa se tugakora imodoka kugira ngo dukore by'umwihariko ingendo zikenewe ku munsi, ariko kandi ubu ngubu ntabyo dushobora kuko rero birazimbye cyane. Niko rero bivugwa n'umuyobozi w'imwe rero mu maradiyo yigenga akorera mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ahakorera ibisata bya ONI ndetse n'intwaro muri rusange. Avuga ko rero amakuru atangwa muri iyi minsi atakigira by'umwihariko akanovera, bivuye rero ku buryo bwo gukora bumeze nabi cyane cyane bigendanye no kwiyunguruza. Buri mumenyesha amakuru rero ategerezwa kwibaka rero mu gihe by'umwihariko agiye ku rubuga. Ubwa mbere by'umwihariko harafatwa bisi rusange, ariko birashika aho by'umwihariko umuntu amara isaha irenga atonze ku bituro by'umwihariko hahagarara atani imodoka n'imwe ihari, akabura n'imwe. Rimwe na rimwe kandi ati turanakenerwa by'umwihariko bakanatubuza kwinjira. Niko rero umwe mu bamenyesha amakuru agaragaza umubaro wiwe. Abandi bagenzi bacu bagenda n'amaguru baragerageza kwegeranya by'umwihariko amakuru makeya ashoboka mu gihe bashitse ku rubuga by'umwihariko bakanagerageza kuyarungikira bagenzi babo basigaye mu cyicaro kugira ngo by'umwihariko bayatonosore bagakoresha ubuhinga by'umwihariko bwa WhatsApp. Abarongoye ibimenyesha amakuru bavuga ko kandi barengewe n'ibiriko rero biraba, kuko rero atamuti uriko urategekanywa by'umwihariko bavuga ko baraba rero uburyo bubi cyane bariko barakorerwamo, ariko kandi ataco bari bukore, ariko kandi barakora uko bashoboye kose kugira ngo baronke amakuru na makeya baha abanyagihugu, ariko bagakomeza kugenda barasaba leta ko yokora ibishoboka byose. Rimwe na rimwe abatanga amakuru rero nibo bunguruza abo bamenyesha amakuru canke by'umwihariko bagashika ku cyicaro cy'ibimenyesha amakuru bimwe na bimwe kugira ngo by'umwihariko batange amakuru hamwe ibivugwa byoguma rero uko biri. Bimwe mu bimenyesha amakuru rero byigenga mu Burundi bihakwa kutazosubira by'umwihariko kubahiriza amasaha yo gutanga amakuru nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibinyamakuru rero bya leta nka radio ndetse na televiziyo ndetse n'imbonesha kure by'igihugu biri muri izo ngorane nyine. Ku bukene bw'ibitoro by'umwihariko nta kwitega kubona umukozi n'umwe rero mu biro by'umwihariko isaha imwe n'igice z'igitondo, n'umukozi asibye asigura ko yabuze uko rero yiyunguruza. Abarongoye ubuzi by'umwihariko ntaco bashobora kumugira. Niko rero umwe mu bamenyesha amakuru bo kuri radio ndetse na televiziyo yamenyesheje abamenyesha amakuru bagenzi biwe. Radio ndetse na televiziyo by'igihugu irafise ibigega bike rero byuzuye, ariko kandi kuja kurondera amakuru hagati mu gihugu hamwe by'umwihariko n'abavuga amakuru bategerezwa rero gushika ku mwanya. Biragoye rero kuronka uburyo bwo kunguruza abakozi bose. Mu bisanzwe abakozi ba leta rero harimwo aba radio ndetse na televiziyo bategerezwa gushika ku kazi isaha imwe n'igice z'igitondo.
ikinyamakuru by'umwihariko PPD ca leta naco rero nyine kiriko kikorwa ko by'umwihariko n'izo ngorane z'ibitoro ha mpande rero yo kubura ibitoro byo kuyunguruza abakozi by'umwihariko kuko rero ibura ry'igitoro riri kugira rikurikirwa by'umwihariko n'icikagurika ry'isubiriza ry'umunyagankuba mu gihe by'umwihariko no gukoresha amamashini yatsa umuriro rero bidakunda kuko rero zinywa essence nyinshi cyane kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Izo ngorane by'umwihariko zisongwa n'ubukene budasanzwe buri mu gihugu cy'u Burundi kubera kubura imfashanyo ndetse n'isubira inyuma ry'ubukene akanisha ibyakenerwa cyangwa se kuba woronka ibyo umuntu ashobora kuba yokenera mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Ni mu gihe kandi hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye, nyamara leta y'u Burundi akaba ata kintu na kimwe iriko irakora kugira ngo ibashe by'umwihariko kuba yoshyira iherezo kuri ibyo bibazo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Icakora abamenyesha amakuru bakaba bariko barasaba leta yuko by'umwihariko yabasha kugira icyo ikora. Nk'uko amakuru akomeza kugenda dusumira kandi witwa Fabrice Nizigiyimana w'imyaka ishika kuri 30 yarahagaritswe by'umwihariko kuri uyu wa mbere kwigenekerezo rya 16 ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2024 ku mugwa mukuru wa Mutaho ni mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Kubw'abashinga ntara arakurikiranwa kuri iyi dosiye y'igandagurwa by'umwihariko ry'umukenyezi akiri muto cyane. Ikiziga cy'uwo mukenyezi cyari cyatowe ku mutumba Bigera ni muri iyo komine nyine. Ico kiziga kandi cy'uwo mukenyezi cyaramenyekanye ni ica Nowera Ndacayisaba w'imyaka ishika kuri 28. Kubw'abanyagihugu rero by'umwihariko bimutaho uwo muhisi yari ahejeje rero kwica umwana wiwe by'umwihariko yari ahejejwe kwica umwana wiwe umwana wiwe nyine akwiza imyaka ashika muri 2 aca amuta mu kazu ka sugumwe. Kubw'isoko by'umwihariko mu gipolisi caho nyine Fabrice Nizigimana nawe nise uwo mwana yishwe bisigura ko rero ashobora kuba yarihoye mu kwica nyina wiwe. Abandi bikekwa ko rero by'umwihariko muri ugo rupfu n'umukenyezi bariko bararonderwa by'umwihariko kubw'amasoko y'intwaro kuko ikomeje kugenda biratangazwa. Abayobozi mu gihugu cy'u Burundi rero bakomeza kugenda basaba ndetse banerekana ndetse banagaragaza neza yuko bimwe mu bintu bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se bimwe mu bintu bikomeje kugenda biratangazwa mu gihugu cacu cy'u Burundi ari uko horebwa uburyo nyine impande zombi cyane cyane abo mu muryango bajya baraganirizwa kugira ngo hirindwe ibikorwa bimwe na bimwe bishobora kuba byotuma by'umwihariko habaho amakimbirane mu ngo nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Twerekeza amaso mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko akomeje kugenda aravugwa amakuru akomeye cyane haba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe hirya no hino ku isi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tuyahere mu gihugu cy'Uburusiya by'umwihariko igihugu cy'Uburusiya kiravuga ko cyamaze kugenda kirigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye kuko bikomeza kugenda biratangazwa. Kuri uyu wa mbere Uburusiya bwatangaje ko by'umwihariko ingabo zabwo zongeye kwigarurira imidugudu ishika kuri 2 mu burengerazuba bw'umujyi wa Kursk cyangwa mu karere ka Kursk isambuye Ukraine mu bukomeza by'umwihariko ibyo MONUSCO ivuga ko ari igitero gikomeye cyo gusubiza inyuma ingabo za Ukraine aho ngaho. Kuva ku igenekerezo rya 6 Myandagaro umwaka wa 2024 ingabo z'Urusiya zihanganye n'ingabo za Ukraine mu karere ka Kursk. Ubwo rero Ukraine yatungura Uburusiya n'igitero kinini cyane ku butaka bw'Uburusiya kuva iyi ngwano ya kabiri y'isi yose yarangira nk'uko bikaba biratangazwa. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters by'umwihariko ntibyashoboye kugenzura mu kwigenga aya makuru yatanzwe na Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya ivuga ko ingabo zayo zishubije imidugudu ya Uspenovika ndetse n'ahitwa Polriki iherereye nko mu birometero bishika kuri 20 uvuye ku mupaka n'akarere ka Sami muri Ukraine nk'uko bikaba biratangazwa.
mu cyumweru giheze kandi umuyobozi mukuru w'ingabo mu Burusiya n'abanditsi bashigikiye rero intambara y'Uburusiya bari bavuze ko Uburusiya bwongeye kwigarurira imidugudu igera ku 10 yo muri ako karere ka Kursk. Amakuru nanone Reuters itabashije kugenzura canke ngo yemeze neza. Ukraine ivuga ko rero ingabo zayo zigenzura imidugudu igera ku 100 muri Kursk ku buso bwa kilometero kare zirenga 1300. Amakuru Uburusiya butavugaho rumwe rero n'iki gihugu ca Ukraine. Hagati ingabo z'Uburusiya kandi zirimo gutera imbere mu Burusiya mu burasirazuba bwa Ukraine zerekeza ahitwa Pokrovsk, ihuriro rikuru rero rya gari ya moshi ndetse n'ibikoresho by'ingabo za Ukraine. Gufata ahanga rero byaba ari intambwe igana ku ntego z'Uburusiya yo gufata akarere kose ka Donetsk nk'uko biriko biratangazwa. Kwa gatanu perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yatangaje ko igitero cyo muri Kursk cya Ukraine cyagabanyije umuvuduko w'ingabo z'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine, ariko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko igitero ca Kursk cyagaragaje ko cyarangaje Kiev ku murongo w'uburasirazuba bigabanya intege nke zayo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Iyi ntambara ikomeje kugenda iravuza ubuhari rero muri bino bice, ikomeje kugenda irahitana abatari bakeya, ndetse by'umwihariko hamaze iminsi harakorwa amanama akomakomeye cyane. Amanama yarabiraga hamwe rero uburyo by'umwihariko impande zombi zikomeje kugenda zirahangana cyangwa se impande zombi zikomeje kugenda by'umwihariko ziratana mu mitwe, zogerageza kuba zohabwa cyangwa se zojya mu gahenge. Ariko kandi hari n'andi makuru yakomezaga kugenda aravugwa ndetse anagarukaho, by'umwihariko yavugaga yuko igihugu ca Ukraine cyaba cyari kiri muri processi yo kugira ngo kibashe kuba cyo kwemererwa gukoresha zimwe mu ntwaro zirasa kure. Leta zunze ubumwe za Amerika rero zatangaje ko by'umwihariko zizajya ziremerera iki gihugu mu gihe bibaye ngombwa kurashisha intwaro zirasa kure, aho Ukraine yifuza ko yarasa mu murwa mukuru Moscow, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, avuga yuko by'umwihariko ku bindi bihugu bigiye bitandukanye byamaze kugenda bikonfirma bivuga ko intwaro byagiye birahereza Ukraine atacyatambagamizi n'imwe zifise, ko bashobora kuba bozikoresha mu gihe icyo ari cyo cyose. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko hakomeje kugenda haravugwa ingwano zikomakomeye cyane cyane muri aka karere ka Kursk, aho Ukraine ishaka gukomeza kwigira imbere, Uburusiya nabwo bukaba bushaka gukomeza kubasubiza inyuma. Dusubira mu masaha ari imbere.